WIZ News. WIZ News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. WIZ News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Yes, nkuko twagerageje kwiyemera ko zagerageza kwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri no evenement yagerageje gutunganywa na leta y'u Burundi. Uno mwanya turi kumwe n'umuririmbyi WIZ Designer, ni akiva kuri stage yagerageje guronka yagerageje kugira performance yo gwego hejuru. WIZ Designer tuguhe felicitation. Urakoze cyane mabro. Wabikoze neza cyane. Ndashima Imana. Ingene wakiriwe n'abafans music wavyakiriye gute? Ni ikintu nshaka kuvuga ko ari etape nashoboye gukora kuko n'ubwa mbere indirimbo nkumva abantu barayisubiyemo, ni kuvuga yuko indirimbo bashe iri kubasha gushikira mu bantu buri muntu wese ya. Ye ni indirimbo iri kirafatisha ndetse yanamaze no gufatisha cyane mu gihugu cy'u Burundi, iri kiravuzwa mu maradiyo agiye atandukanye, mu masidi ahantu henshi agiye hatandukanye. Uvyakira gute nk'indirimbo yawe ya mbere? Ibintu buri kintu cyose ndagishimira bwa mbere bivuye ku Mana, kuko sinovuga yuko ari imigambi wanje nateguye, ariko nuko kw'Imana kwabashe kunkora ko ya. Yes, niba kweri nini ugerageje kugira aho agerageje kuririmba kuri stage aho n'umukuru w'igihugu yarahari. We nka wewe samateka kuri wewe? The first time yuko nshaka kuvuga ati bwa mbere nduga hajya nayo numva ubwoba ya, kuko hari abantu bakomeye hajya bene cyubahiro mugabo nkumva yuko indirimbo babashe kwisubiramo kandi bakayitahura, ni ikintu nashimiye Imana cyane ya. Ni gikorwa wagerageje gusohora ciza, novuga ati nyaminga hanyuma munyumuduha positive tukugitege ryari. Twarabonye na cover wasohoye mu minsi yeze, tubona kama question byo imeze gute? Ya ijya ni coming soon kandi vuba ndashaka kuvuga mu minsi iri imbere muzobona ni featuring n'abandi baririmbyi bo ngayo wa audio and video. Ya Imana ibikoze bien izosohoka na video audio ya. Twitike ko yakozwe na wa musaza nyene asanzwe gukorera cyane. Exact, ndashaka kuvuga ko ari wenyene kuko n'umuntu tumvikana sana kandi aratahura, arazi aho music yayigeze, nico gituma nabashe gukorana nawe. Sinomuhemukira kuko n'umu brother wanje. Yes, WIZ Designer tugushimire. Urakoze cyane. Twagerageje kubemerera tubereke benshi bagiye batandukanye kuri no mwanya, tugerageze no kubarondera Délégué Général. WIZ News. WIZ News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. WIZ News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV.